Uburundi uyu munsi kw'itariki ya 30 y'ukwezi kw'icenda bwifatanyije n'andi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira igisenge arico bita Ozone. Ariko rero uwo munsi warasanzwe uhimbazwa kw'itariki 16 z'ukw'icenda, ariko twebwe uyu munsi mu Burundi niwo mwanya twafashe kugira duhimbaze uyu munsi. Aha mu Burundi rero hariko harakorwa ibintu bitari bike cyane, nkuko mubizi ubuhinga bwa buhinduka. Uyu munsi twawuhimbaje ku civugo kivuga kiti ubushakashatsi bushigwe mu ngiro hose mu gihunga no kw'isi yose. Mu Gifaransa bavuga ngo de la science à l'action globale. Rero mu gushira mu ngiro bwo bushakashatsi na cane cane kugira dukingire iki gisenge kitwa ozone, turagira amanama menshi aho twigisha na cane cane abantu bakora mu bintu bijanye n'amafrigo kugira ubuhinga bwa kera buhinduke buje mu buhinga bw'ubu. Ivyo cane cane mu bwo buhinga nibwo turakora. Ariko rero tumukinga ibidukikije murazi yuko mu kugwanya bijya vyuka bibi arivyo bita gaz à effet de serre, si ivyo nyene dukora. Turaterana ibiti hanyuma tukagwanya n'imiro ya nyakanga naho intumva zihari. Ivyo vyose nibikorwa ngaha mu Burundi kugira tugwanye gusenyugwa gico gisenge cyitwa ozone. Rero ho tugeze uyu munsi mwavyiboneye, mwabonye yuko hagiye komite yo mu Burundi ije gufasha gushira mu ngiro gukingira ico kigo cyita ozone. Iyo komite yarafashije cyane kuko ubwa mbere nk'abakora amafrigo nta bantu biga ubuhinga bwo gukora amafrigo ngaha mu Burundi twari dufise. Mugabo murabona ngaha mwatwatembereye mwikigo kwishura ho mwabonye yuko hari abanyeshuri batari bake bariga ubwo buhinga bw'ukingira ico kigo cyita ozone. Turakorana kandi nabo muri OBR, turakorana kandi n'abadandaza badandaza ayo mafrigo canke ibindi vyose bishobora gutuma ibintu byo twita chaîne de froid, no kuvuga ibirimo mu kurikirane ukungene ushaka kubika ibintu ntibipfe dukoresheje gukanyisha. Abo bose biri mu byo tumaze gukora kuko hari ivyo bintu byose ntivyakorwa. Ntambona rero twebwe harita y'u Burundi twebwe turahimbawe cyane kuko turabona yuko ibintu biri kwatera bije imbere. Ariko rero agahaze nikabuze twashaka gusaba duhamagarire mwabo bose mwabo ba investisseurs twiko turavuga abanyamitahe nabo bashira mu mitahe mu gushira amashure ashaka kwigisha cyane cyane ibintu bijanye nugo gukora amafrigo no gukora ivyo bindi bintu vyigisha bijanye no kubika ibintu bakoresheje urukanya ko yitwa chaîne de froid. Nivyo hanini twahamagarira murakoze cyane. Nkuko mu cyumba kivugwa igisenge n'icisi ikingira isi yose, nta gihugu kivuga ngo genda afite igisenge cy'iwanje canke twanje, ni kimwe. Rero igisenge abahinga babonye ko kifise ingorane mu 1970 kuko barabonye ko ari ibintu biko bihinduka mu bidukikije, mu matongo, mu binyabuzima bindi biba hariya mu mazi, ko hari ibintu biko birahinduka. Niho baje hamwe bakaraba bagasanga mu kirere hari ivyahindutse kubera hari vyagiye bitategeza kujayo, byategeza kungana uko bagasanga vyararenze. Arico gituma rero haciye havuka bita convention yo kuraba ingene bogikingira. Akazi ko gukingira igisenge nakazi k'abantu bose. Arico gituma ibihugu byose 197 zaciye bisinya amasezerano yabereye ahantu i Vienne, bacumvikana yuko bogabanya ivyo vyuka bituma
igisenge gitoboka, icyo gisenge gace conona ibidukikije, konona isi, konona abantu bakagwara amakansere, bakagwara amaso, hakaba amadezeri, hanyuma iminyika yahorimwo bya binyabuzima bigabanya ubushuhe bwo mu kirere bigahera. Rero nk'uko wabimbajije, byatanguye mu 1987 nawe atangura gukora umugambi wa Montreal ukuranga ingene bugabanya ivyo bidukikije, ivyo bintu ivyo bigwanya ivyo bituma tugira ingorane z'ibidukikije. Uburundi ntibwatevye kujamwo, bwaciye bujamwo nabwo nyene mu 1997 niho bwasinya amasezerano ucatangura kuyashira mu ngiro mu 2002. Numva sivaho twatanguriye niho byacatangura gukora. Murazi nkuko nababwiye yuko isi ni mubumbu uca mu kirere dusangiye twese ibihugu byose. Iyo bihindutse, iyo hari igihugu cononye n'ikitononye bigira ingaruka zimwe. Ikiba gisigaye no kuraba mbega izo ngaruka tuzigwanya gute, ikidasa n'ingene tuzigwanya kugira tubeho. Ariko icyahindutse cyarahindutse kuva mu 1970 hari ikintu bita trou dans la couche d'ozone, no kuvuga aho ozone ni cuka naco nyene aho cagiye kiratubagurika, ubu carasuye kiriyegeranya. Barabonye yuko hamwe twobandanya dukora mu nzira isi yose yakoze ikorera hamwe, mu 2060 twasubiye kuja nk'uko twari igihe c'1930 tugasubira kiyubaka. Ariko barabonye yuko rero hariho ibintu bifatanye bituma ikirere gishuha, kubera ivyo vyuka bari bakuyemo byatabura igisenge ca ozone, bagenda muri vyamwe byukanyisha bya climatisation n'ibyo mu mafrigo bashiramwo ibindi vyuka, ngo basanga ivyo vyuka navyo bituma hashuha. Ariko gituma mu 2016 haciye haba ihindurwa ry'ayo masezerano kugira bagire meza. Izo nama zabereye i Kigali, izo bita amanama do Kigali. Ubu rero ibihugu byose harimo na twebwe turiko turaraba i Burundi ingene ivyo vyuka byogabanurwa bigasubirizwa. Muzoze murabona abafundi abantu baje ko baziti mbega burafise frigo tinyereki yari kugira amenye mbega ifrigo ikoresha bwa buhinga bwa kera canke bw'ubu, kugira leta imenye aho igeze, ariyo bita ma enquête. Igikorwa hera kuri kubonye aha kuva mu 2002 niho hatangura kwigisha abafundi, niho hatangura kugirwa ama enquête bagenda mu mihana bababaza bati mbega ifrigo mufise ni ifrigo siyo niyagira kugira nzo musure kuzana imeze nko. Hariho ibyo bagira mu mahinguriro kugira ngo babikingire. Ibikorwa byinshi bigaragara, ibindi bigaragara ni ivyo bikoresho ubona biva amahera bigura ava mu mayo amasezerano kugira bagende barigisha. Iri shuri riri muri ivyo bikorwa bigaragara, wabonye hariya ibikorwa biri bakubwiye abana basohora bizi ivyo bintu ingene babangana, nk'ivyo nibigaragara. Hanyuma ibiri navyo hariho ishirahamwe ry'abafundi bakora ivyo byaragiyeho, byaremejwe na leta. Ubu hari ibindi bikorwa biriko biraba byo kugira ngo ibihugu byo mu karere k'iwacu kubera bize biragenderanira, kubera abafundi baza baragenda bakora ivyo bariko bashirahamwe kugira bigisha hamwe babaha ibintu ba certification. Ico ni igikorwa kindi kigaragara. Hariho aha kuri universite bumva abigisha baravyiga kugira bavyigisha abana. Hariho umwarimu mwaka universite arigisha ingene bubaka inzu bakazubaka neza kugira ngo zigabanye ivyuko bidukikije. Ivyo rero ibikorwa bigaragara. Hariho abanyeshuri bagenda guheza byo kuba byo guheza amashuri
aribyo bakorako ivyo ni ibikorwa bigaragara byose. Ibikorwa byinshi birahari, mwe mujejwe amakuru muzima bitambutse muno munsi ndibaza ko muco mugena mwebwe mubisigura neza mukavuga muti batubwiye yuko ibi nibi ifrigo ugiye kugura urabe ko yanditse ko ibintu bisa n'urwatsi rutoto ntimuburi yitanditse ko ibyo by'urwatsi rutoto kuko uzoba uri kugerageza gukoresha bwa buhinga bwa kera hanyuma ntunaronke na piyesi zoba ujya kwisubiriza kuko gazi zoba yaheze.